imirije gusohoka. Fernando biravugwa yuko indirimbo afise igiye kuzoba irimwo uwitwa Element kuva mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Sadbi nawe indirimbo yiwe birazwi yayikoranye n'uwitwa Ibra kuva mu gihugu cya Tanzania. Amajambo ni menshi. Calvin na Nice Money ndibaza amakuru mwayabonye kuri izi mboga hwaniro zacu. Ni byinshi biriko biragenda bivugwa kuri bano bagabo babiri. Hajya bose n'abagabo? Ya. Sadbi na Fernando. Oya, Sadbi ntararongora. Sadbi ntararongora hajya? Ya. Ushaka kuba umugabo ufite umwana wawe. N'umuntu afise umugore mu nzu afise urugo. Imbere yubatse imbere y'Imana n'abantu. Sabwe? Yubatse imbere y'Imana n'abantu cyane. Mugabo udusubiye inyuma. Ariko hari n'ushobora gucikiza akaba afise. None yaracikije. Nabyonze. Turame. Naracikiza. Mugabo kera. Kera umengo yarabyigeze kurya mu mama umwana nabiwe bambere umengo barigeze kuba baragize ubugeni tutibagiye. Mwibanga. Je nibaza mu gihe umwe wese afise umuntu amamagara papa. Kubara umugabo. Okay. Aho ko hari abasore. Oya nagira umugabo n'ufise umugore. Hari abasore benshi bavyaye bafite abana none barabagabo. Cyane nibaza ko umugabo warongo n'umupapa. Umugabo wanje. Hari papa, hari umuvyeyi n'umuntu yitwa papa. Okay. Umugabo wa muntu akwita umugabo wanje. Yani baza ko umugabo ari wa muntu ari mu rugo afise umugore. Tuvuge ko Fernando ari umugabo. Fernando ari umugabo. Acha umuki. Sadbi n'umupapa. N'umupapa. Fernando ari umupapa kongera akaba umugabo. Bya bintu bisaba ubwenge. Bya bintu bisaba ubwenge. Ariko ikiza nuko turi kumwe n'ababitahura. I don't know ku ruhande rwanje. Sinzi nimba ndi serieux cyangwa ntari serieux ibintu nyene byo kubaka. No uri ikifi Jean uri papa uri. Oya je cyane umujene. N'umwana. N'umusore basi. Jenshitse imbere ya mera avuga ati we petit. Ni umusore. Est-ce que ça va? Nege mera bafata ingonega gukubita. Je mama kwere naho nkubita no yamanika timere nukuri nimubona bikwiye kundida. Intangora. Ngabo ntabyo yokora. Kubera waramaze kuba umusore. Mere babarakare. Mere babarakare barakaye yo kudidi gitu nyene ugatekereza. Ariko amakuru mwayabonye hariya. Yego. Kurashushe. Calvin. Weekend yaheze ibintu bishushe. Inkuru zimwe zirandikwa izindi zirafutwa. Yafuswe hajya murayifise? Kare. Calvin ntiyobura. Duhera ku nkuru yafuswe. Inkuru yafuswe aba bantu bacu ahakuntu bari sharp. Bataje basanga nako turi sharp, turiziye. Bodukora mu vyunguka. Uziki igihe kimwe tufa kubona bashize ko akantu. Tufa tukazanye. Uziko igihe kimwe Belle Nice yigeze reka ndavuga ko yari yanyereye. Kubera ko mu nyuma nasanze nyene yari yihenze. Buriya baramuremereye birangira ibintu nyene byose abigize gute? Abihindukije. Yarigeze kwandika inkuru ibyayo biba ibibazo. Mu nyuma dusanga yayifuse. Avuga duti nta kundi. Ariko naciye mvuga nti bino nyene bibaho nibisanga nta kundi byo nyene byabaye. It's okay. Hariya byatanguye gute? Ubundi imbere yuko dushika kuri iyo nkuru yafuswe. Ya nkuru bayanditse bivanye n'iyindi nkuru DJ Fernando yatanguye kwandika. Bivuze ngo DJ Fernando ni nkwezi y'amarere. Mugume ku murongo tubasomere inkuru ya mbere aho byavuye kwanza. Kugira Sadbi nawe aze yandike amere nk'umwishuye DJ Fernando. Okay. Haheze amasaha 22 iyo nkuru DJ Fernando ayanditse. Aho yanditse ati wa muntu yambaza ico vyuzi zimariye mu mpamagarire. Turabanza ukore nk'ibi ubone kumvuga. Rekana na celebre petit ani Uganda. Inyuma y'iyi post no twache tubona ijya post Sadbi yaciye gushirako maze arasubira nayifuta. Bivuze ngo Fernando yari apostinze video y'igiteramo yari yakoreye Uganda. Maze yandika amajambo akurikira yamejeje kubasomera. Sadbi nawe nkuko mumenyereye atajya umunwa ntiyatevye. Ntatekereza. Je bundi bifese yadugiye ati arakunda kajagari. Ntiyatevye nawe baraje. Acashira ko nawe nukuvuga DJ Fernando yashize ko post
hariko na video ya concert yakoreye muri Uganda abona ko yitabiriwe n'abantu benshi cyane maze Sadbi nawe mu kumwishura acazana concert yakoreye Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania nawe aca yandika aya majambo akurikira ati nakoreye concert Dar es Salaam wewe ukiri DJ w'Igitega aho urumva nakoreye concert Dar es Salaam wewe uri DJ Igitega umwami ntati birindiro atagiye guhura n'uwundi mwami ndabagarika muri kubu no mu mateka Kibondo ahanihe canke nibakwambike pamperse Kibondo acashira ko amadarpo aranga igihugu ca Tanzania umwambike pampers nyene ya z'abana yego aha intambara icibiraje ibiravyutse amajambo baratanguye hagati ya DJ Fernando hamwe na Sadbi ibinyamakuru bitangura kubandika ko aba bloggers batangura gukomanta nabo bavuga uko babibona baba ririmbye ndavuga babiri Fernando na Sadbi baba barose abantu babatera intege kuguma baterana amajambo abafana inyuma yo kubishira kuri iyo post Sadbi imaje kubasomera yaciye ayifuta sinzi kumbura niko abantu bamubwiye ati ufute warenge canke ukunuko abarayifuse DJ Fernando uyu munsi niyatevye aca baraje nawe nyene kuri page yiyo cyandika ati yaciye abifuta na emoji yo gutwenga ati yari kumbona aranzi niyo mpamvu hey yari kumbona aramuzi asanzwe anzi niyo mpamvu uwo DJ Fernando Sadbi nawe niyatevye acagaruka kuri poste yiwe nyene ibi byose byabaye umunsi acaza yandika ati uwabajije iriya poste twayikuye ko kubera admin yashize ko amateka ya avuga ati twayikuye ko admin yashize ko amateka ya kahise kandi turi muri kubu gahunda ni ukugusubiza mu kibanza cawe muri 2025 kandi bidaciye mu majambo ibikorwa byo gusukura umuziki w'u Burundi biciye muri Buja Piano bigeze kure cyangwa kaye mu gihugu twenga n'urutoki amutuma urutoki ntiyagerejaho acabandaya ati ushaka guhiga natwe nahindure ziriya style mukora ziri loko cyane korera beat zisara nka kirisese etc now we go internationally kandi tutava mu birindiro what the next keep forward cyangwa ati nota bene canke menya neza kandi nguma ndabibira ibanga mufunga amatwi okay kuva uyu munsi ndabakatiye kuvugana namwe kandi never kandi mu kuvuga Sadbi muze mushirako king Sadbi shirako akamenyetso ka dislike ndavuga urukumu rucuritse dislike bivuze ngo muri hasi ya emoji n'ikisiguro muracara bo hasi cyane hey ibintu biza rero bishushe biza ku yindi ntambwe ikomeye cyane cya tubona iyindi post DJ Fernando asa n'uwagize repost no kuvuga ya repost yanditswe numwe asanzwe yandika inkuru novuga ko ari hafi ya DJ Fernando asanzwe ashikiriza inkuru ziwe cyane cyane novuga yuko yamaze kuba ni Fernando uri si ibi ntiturabasiye ariko uyu muntu yitwa Fernando News nawe acaza kuguza nk'ugira comparaison hagati ya Sadbi na DJ Fernando ndavuga comparaison yo kuri YouTube niwe haruro bafise kuri YouTube niwe yikoresha niwe manager w'iyo page niyo makuru mfise kandi yizewe ntashobora kugira account imwe ntibibaho zibiri zitatu reka dufate ko DJ Fernando nyene niwe yaciye aza kugira comparaison hagati ya Sadbi na DJ Fernando nyene donc agira comparaison yiwe na Sadbi arerekana yuko YouTube ya Sadbi yabaye créée en 2014 nayo ya DJ Fernando iba créée en 2023 no kuvuga imaze imyaka ingahe 2 n'inusu yego acaza kwerekana ibiharuro bigize izo konte zose cyangwa izo channel za YouTube acaza avuga ati indirimbo za Sadbi ziri kuri iyo channel zigera ku 144 na indirimbo za Fernando ziracara indirimbo zigera ku 8 gusa acavuga ati ababone Sadbi afise ni 378,000 canke ibihumbi 378 nayo ababone DJ Fernando afise
ni 337,000 canke ibihumbi amajana atatu na 37. Acaza agira total y'amaviews ya Sadbi yose hamwe avuga yuko Sadbi afise amaviews ibihumbi 31 amajana 824 n'amajana 351. Nayo amaviews ndavuga total y'amaviews ya DJ Fernando. Chavuga ati DJ Fernando afise amaviews ibihumbi 32 millions 396,511 views. Okay. Miliyoni 32 n'ibihumbi amajana 396 n'amajana 511. Agira ko abaza ati uru rubanza n'umwana muto yoruca. Donc yako ashaka kwerekana mukuru ninde muto ninde kubijanye n'ama views n'aba subscribers. Donc yashatse kwerekana umuntu ari asumba uwundi ari imbere ku rubuga rwa YouTube. Tukiri ngaho nyene ndiko kuza kuba dushikira iyindi post imaze kuba ariyo iri recent cyane ari yaje mu nyuma. Nice, iyi comparison Fernando yikoreye. Tuvuge yuko hano Sadbi ku maviews byo ndabona uko bigaragara ari yatsinzwe. Tuvuge yuko tuza guhavura dufata kubera ko Fernando afise views nyinshi ko ari hejuru ya Sadbi muri no mwanya nyuma y'amajambo yose bateranye. Tutibage yuko Sadbi yagize ati ibyakaye reka tunabifute tujye mu byubu. Hano hantu Sadbi araza gufata ikiye kibanza tugiye mu ma viewers mu basabone mu bafana muri byose. Tujye kuri views, tujye ku muziki, tujye no kubikogwa. Tugiye kuri viewers Fernando ari hejuru cyane kuko niko kuri ibintu bigaragara. Tugiye ku muziki Sadbi ni king. Gute Sadbi icambere yaje mu muziki imbere ya Fernando. Na mpamvu nawe bamwandikiye ya post ngo kwandike Pampers. Ariko hano hantu urabwira umuntu ngo ko ari umwana kandi agusundira izo byuzi mu gihe wavuze yuko ibyakera ubisiga inyuma tukaza mu byubu. Sadbi n'umukozi kandi Sadbi no kuri king. Sadbi no kuri mu muziki vraiment ari hejuru. Mugabo rero utibagiye aba batoyi biwe bariko baza ku nguvu zidasanzwe. Nawe rero bisaba ko ashiramo inguvu nyinshi niba adashaka ko abapeti bamusiga bisaba nawe ko aguma akora. Tugiye kwiraba mu muziki Sadbi ari king. Sadbi n'umuntu afise amateka menshi kuruta aya DJ Fernando. Ariko hano hanikira nza gumangira ko yase ko tuzana amateka turaza kumuyikiye kibanza. Burya Sadbi yarakuriye kuza amateka menshi. Amateka nibyo nayafise ariko yase ko tuyazana yavuze ati by'amateka ariko tubisiga inyuma. Ati nayo mpamvu ijya poste twayifuse. Amateka tuyasize inyuma kituzana ama viewers kituzana ababone nibyo bintu. Cyatuvuye ko Sadbi ari hasi rero. Cyatsindwa ngaho. Ariko afise ababone benshi bamusumbya views. None ndakubaze ababone kuko ubu tuvugana Sadbi asumbya ibihumbi 50 DJ Fernando. Bababone ku babone ariko Fernando namusumbya views nyinshi cyane. Views nyinshi cyane. Fernando azi imbere kuri views, Sadbi akazi imbere kuri sub. Katutibageye ko channel ya Sadbi imaze imyaka 11 irenga. Mugiye ya DJ Fernando ikabiriko imyaka 3. Ikabiriko ama video 148 kwa Fernando hariko video indwi. Mupeta renze manje. Mugabo wabandi mwise mupeti barakwirenza. Ndabise mupeti ndamugereranije na Sadbi. Sadbi na Fernando urabona ko deja Fernando ni mupeti kuri Sadbi. Mugabo mu muziki umva siko bameze. Calvin hano hantu abagabo ko ari babiri bari kwiye guterana amajambo gutya. Guterana amajambo muri entertainment biremewe kandi ntawoza nganga wabwire ngo ivyo kwabugira ngo n'ivy'abana ngo sivyo. Udashaka kuba umwana ucuva mu muziki kuko uri mu muziki washaka kugira ibintu abantu bakabata ibintu n'ivy'abana vyuma ntavyo wari ukwiriye kugira. Ati ntibikubereye mu gihe ubona yuko utari capable yo gukora ibintu umuziki gusaba
amanorme yose utegereza kuyagendera kugira uje hejuru mu muziki aho uravamo. So kuri iki kintu rero cyo guterana amajambo je novuga yuko nitwadukino nyene bakina nta gwanko rurimo. Ivyo birazwi. Ico nzi cyo nta gwanko rurimo. Je wundi wa muraperi mugenzi wacu ndavuga Bifeso yavuze ati akunda akajagari wihenze mu kajagari. Erega ubumuhaye isoko. Umuhaye inzira. Umuhaye inzira umweresa haca. Rero DJ Fernando na Sadbi kuba ko batana amajambo nkayi. Umwanya umwe birakenewe kandi cyane. Kugiye kubiraba ni Sadbi agomba sora indirimbo ari kumwe na Ibra kuva muri Tanzania. Amakuru adusumira nayo ni na DJ Fernando agomba sora indirimbo. Kandi iyo ndirimbo nayo nishobora kuba ari indirimbo igiye guhuza umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Burundi ariwe DJ Fernando no mu gihugu cyo hanze ndavuga mu Rwanda ariwe Element L. Ntibiba confirme yuko Element L yoba yakora mukorera indirimbo nuko bazoba ari collab. Ariko cyo tubona cojo nuko bari kubakora igikorwa. No kuvuga bose ko ari babiri bakwatana amajambo bari mu myiteguro yo gusohora umuziki yabo. Kuri iyo mpamvu rero bategerezwa gukoresha imbuga. Uyu munsi barorosa imbarutso barosa akantu bafatirako kugira bagume bakoreba bavugwa kugira bagume amamedia abandikako. Ni ibi bintu bakora ni gisaga yabo iri kwiraba ibinye ntawo bideha biko birabafasha kandi cyane. Ariko rero ico kuza kuvuga ngo jende mukuru ujya naho ngo ni petit ico ntashimye ni kimwe. Eske hoba hageze yuko mubugira wereke mugenza wawe ku kazi kuzana concert wakoreye ngaha muri East Africa atari no muri Europe. Ariko bose bazanye inzo muri EAS. Ubunye hari muri vyo muri Tanzania mu kugara ku wundi yoza yerekana concert yakoreye mu Burundi. Sinzi aho ne hari kibazo cyambere. Ni nayo mpamvu niyumvira yuko mu mpamvu zatumye Sadbi akora kujya post niyo yo birimo. Yasanze bidakwiye. Nta kuntu umuririmbyi nka Sadbi afite izina nka Rigi yoza kwerekana concert yiwe ikaze yakoze yuko ari yo muri Tanzania. Abandi berekana bagiye kuzuza za London. Abandi berekana bagiye gukora ama concert akaze muri za Belgique, za State. Eske twebwe tugume twerekana concert zabereye mu Rwanda n'izabereye muri Tanzania na Uganda. Ahantu ndaha ntubona yuko tuba tuko twisubiza inyuma. Sadbi yakoze concert ikomeye cyane muri Belgique. DJ Fernando yakoze concert ikomeye cyane muri Belgique nyene. Yagiye za France. Bakoze muri Europe ama concert kandi bona yuko yitabiriwe n'abantu. Kubera ko mu gupinzanya, kubera ko mu kwerekana bataje kuberekana zia concert zabereye muri Europe. Bakaza kwerekana concert za Uganda na Tanzania. Ibi je nabibonye yuko nko kwisubiza inyuma. Kugiye kuraba no mu bindi bihugu ibi byose tuduhana imbibe. Nta muntu yoza kwerekana yuko akaze ngo concert yagize ngo irahambaye ari concert yabayiriye muri East Africa. No, abukiri muhira, ubukiri mu loko umugani w'abaraho. Atakwerekana ko abaloko nyene. Kandi mugira uko werekana amasinye nk'ayanye ko yerekana yuko twagufata kuri umwami. Abukiri hasi cyane. Harimwo akantu ka showbiz ibintu bimeze neza imbuga ziraryoshe. Ariko hano hari post Fernando yaje kuba akurikiza ko mu nyuma. Yagize ati bro uretse pana hano kwanza. Hari post yakoze ndavuga nti hano hantu musore nawe cyane nawe ashobora kuba yanayifuza. Bazifuta. Bayifuse naho tubaza kuyibereka hariya ku ma screens. Tubaza kuyibereka kwa nawe tuba tuzifise ngaha. Turabika. Nabaducikira kabisa. Ati mbwirira Karabasase ko jewe ntasama narukarishirura mu mwa. Ele. Iyo nikiriko kabisa. Yayifusiye. Arabyumva? Ijya urisiye yuko ari compte officiel ya DJ Fernando. Official Facebook account ya Facebook. Ndiyazi iyo yayifuse. Iyo yayifuse ahubwo iheruka niyi. Mbona yuko ikomeye cyane.
ariko iyi iriko iranavugisha abantu siyo kuri konti officielle ya Fernando. no nawe ndavyibaza gusa nkuko babivuze Iyi irari impamvu ndayizanye hano. aha Fernando ya kuba atagira account iri verified yerekana yuko ari we w'ukuri. Harashobora kuba ikintu ugasanga abantu baramwitiranije kandi bigafata iyindi nzira. Bishobora bashobora kutabyitiranya kubera ko arazi account yiwe ya original, ariko ugasanga aba bandi bantu bamaze ko bakora zino page kubera yuko adafise original iri verified, ashobora kuvuga ati jewe page yanje niyi, cyangwa ati neze nazo zindi tubwira ati hari undi witwa Fernando tuzi, ariko kuberetse ati gwanje iri verified nguyi hano Yeah. ni sawa, cyangwa akavuga ati izi zindi mbuga ndashobora kuzugaza kubera ko ziriko zirandengera. Aho ni mu gihe ariko ngira ngo ufise timu y'abantu bagufasha kugira gute kubikurikirana. ya ico kirumvikana kandi Iyi nashatse ize hano uri umusitari nka DJ kugira ngo nimba ariko aratwumva, nimba ariko aratwumva arabe neza, sibyo? Hano yaciye azana rero iyindi nkuru ivuga iti bro uri lokale sana kandi bizokugora kurenga Burundi kubera ibyumviro byawe wibaza ko urenze naho shwi nta handi bakuzi. Hariya adufashe hariya. iyi yo iri kuri account iri officielle ya DJ Fernando. Iyi niyo DJ Fernando yagize gute abako badukurikirana bose yanditse nashatse gukurikirana amakuru ya DJ Fernando neza umenye ko ari DJ Fernando. Fernando page yiwe Facebook akurikiranwa n'abantu bagera ku ibihumbi 195 kuri uno sano na munsi. 5000 akaba ata muntu numwe aswiva, nta muntu numwe nawe akurikirana. Mu gihe izo zindi zose zimwitirira nta nimwe nashikana na 100000 followers. Nukuvuga ushaka kuraba neza ko DJ Fernando yanditse ico kintu uzoca ubanza kuraba aba followers afise kuko afise 195,000 nta muntu numwe aswiva. Mu gihe mu misi heze yahora aswiva umuririmbyi Lavage canke yaswiva abantu babiri. Yarigeze no gufollowinga Kenzo. Yafollowinga abantu babiri. Yafollowinga Alvin Smith agafollowinga na Eddie Kenzo kuva muri Uganda, ariko bose yari abantu followings. ubu bose nta numwe followinga. Ikiboneka cyo gusa nuko afise aba followers benshi kandi baguma baduka ku munsi ku munsi afise visibility nziza, ahagaze neza kale kantu kwagira ngo nako akumve yuko bikenewe. International artist atagira ka okay ka blue tick kama dollar angahe vraiment uri celebre udatonda no muri banki uri celebre uravyumva. Hano hantu muri bano bantu babiri ninde amaze kuja international, ninde amaze kuja, ninde akiri local. Hano bintu nugira ngo tubirabe neza byo dusaba kuraba ninde afise kolabo nyinshi mpuzamakungu, ninde amaze kuba akora ibiteramo byinshi hanze, ninde amaze kuba agira visibility hanze y'u Burundi kurusha uyundi. Je ku ruhande rw'iwanje nibaza ko ari Satbi. Tigute Satbi n'umuntu afite amakolabo n'abaririmbyi bo mu bindi bihugu batandukanye, za Tanzania, za Rwanda, afite amateka n'ahandi, za Kenya n'ahandi hose. Satbi afite amateka. Satbi amaze gukora amateka mu bihugu byo hanze bya Burayi hariya amaze kugendayo, meme na Fernando amaze kuhashika. Bose baragiyeyo Iburaya hoho nta ngorane barahagiye. Kubwanjye ndiko ndarambura umengo ni Satbi afite visibility ikwiye. Hajya Fernando yagiye mu Bubirigi gusa. Yego, Dubai amaze kujayo. Ariko Satbi nawe Dubai yaragiyeyo. Satbi yaragiye muri Sweden nivyo cyangwa Swiss. Yari Sweden cyangwa Swiss. Yagiye Sweden. Yagiye Sweden. Aho yakoze igitera muri kumwe na Harmonize na Yemi Alade. Na muri East Africa, muri Kenya yaragiye gukora afise collabo. Tanzania yarakoze igiteramo, mu Rwanda yarakoreyo cyane yaranabaye aho hambere aho
abafana bo barabyumva Fernando mu Rwanda yaragiyeyo, muri Uganda yaragiyeyo, muri RDC yaragiyeyo, Dubai yaragiyeyo, muri Tanzania yaragiyeyo gukora igiteramo. Fernando. oya No. na ajaye muri Kenya yarakora igiteramo bado. So Uganda ni amaze kuja keshi. muri Uganda ntamaze kugenda kenshi. Muhira. Salbi yarakoreye igiteramo muri Uganda. Muri Uganda. Yego. Ya. Haraciye igihe ariko. Ya. Ikijyanye na kolabo Fernando, kolabo mpuzamakungu afise DJ Fernando afise kolabo. ariko hajya parado gato tuza kuba ko bafise kolabo mpuzamakungu canke tuza kuba ko bafise kolabo zo mu karere regional kuko ni East Africa. Ya. Habwo isho ngangarukeko. Tuva tuza gusanga ahubwo muri aba babiri atanu muri international. ariko Salbi afite indirimbo n'umunyamerika. Mumbabarire cyane. Salbi afite indirimbo n'umunyamerika warubizi. inde Medi. Medi n'umunyamerika Medi umunyarwanda afise nationality zibiri, ni umunyamerika gatumuzi w'umunyarwanda. nk'umunyarwanda Azane passport uze kora kudaza gusanga afise ubwene gihugu bwa Amerika. Ubu tuvugana bamucounting abanyagihugu ba Amerika. Ariko bavuga afise ubwene gihugu bwa Amerika. Medi abakora muri inzu y'umunyarwanda. N'umunyarwanda. Muri inzu y'umunyamerika. Ariko arafise ubwene gihugu bwa Amerika. Eske gukorana na Medi birashobora kuza bituvugisha yuko uburi international? I don't know. Cyangwa urose collabore international? No mu karere. Reka tuvuge ko bari byose ko ari babiri ari aba regional. Ya. Ntibaraga kuba international. Kuri collabo bamaze kuba bakora. Ya. Hambavu yaho celebre nini ndirimbo nambari perfume nambari inde sindamenye izina ryaho ntiriragira gute. Niraba official cyangwa barishira. Ariko mu bihuha zaba mburi bombori zikiga nino canke zandani zivuga yuko indirimbo zoza yitwa perfume. Yo ni Salbi featuring Ibra canke Ibra featuring Salbi. Aho ni mu gihe Fernando aye featuring Element ari celebre. Shobora kubona featuring The Ben ntimuzotangara. Ya. Cyangwa ugasanga ni Fernando wenyine. Sani na wenyine. Akagakino barimo rero. Akagakino barimo. Izi ndirimbo zabaga ko ari babiri. Ya. Hari inyungu ziza kuronkamwe. cyane gose kuko urabona ko bari mu gikoni bariko barateka umwe wese ariko arategura indirimbo yiwe nibaza ko aka gakino kazotuma kira muntu wese anyoterwa kubona ico gikorwa Salbi arika yakoranye na Ibra muri Tanzania twese turakinyotewe ni kubafana biwe na Fernando nawe nibaza ko abafana biwe tunyotewe kubona ico gikorwa ariko arakora hariya mu Rwanda kandi sinibaza ko yoba agiye gusa ngo kubera ngo gwasohora indirimbo ngo ari wenyene ategeza gukora featuring hariya. Okay. Ashaka ari kumwe n'iyo Elena n'umuhinyanyuzi ashaka ari kumwe na cyangwa akaba ari kumwe n'undi muririmbyi wo hariya mu Rwanda sindavyibaza kuko yaba ari wenyene. Wewe bahuriye muri Uganda. Inde Element. Bajya bose bahuriye muri Uganda. Bajya bose bahuriye muri Uganda. Niyo yagiye gukora igiteramo. Yaragiye mu giteramo. Ego. Nubace bahurira. None kuri ubona abantu nkabajya bahanzi nkabajya byohera uko nyene. Ariko ko barakanwe ge bose bari celebre. Fernando ari celebre arazwi bajya bose barazwi. Iyo rero abasani nk'abo bahuye. Ntibashobora kuvana uko nyene barakora akantu. Okay. Aho rero urumva yuko muri make abagabo ko ari babiri mbega amajyambere ko bagenda baterana araza kuba abafasha iki ugiye kumva ibyo bamaze kuba bayaga wewe urabona ari inde yarakwiye gufata ikibanza yihaye ninde yarakwiye kugenda yihariza ikibuga uvuga ko afise amateka menshi uvuga ko afise ibiharuro byiza ninde yoza imbere y'uwundi ninde yogenda abifatira mu ntoki mbega indirimbo bafise mwiteguye kuzakira gute ko ari izo mbona zigiye kuzoca urubanza rw'ibyo bariko baragenda batubwira byumvikana yuko tugiye kuba tuzirindira celebre canke n'indirimbo ya Salbi agiye kuba akorana na Ibra ariko Fernando ashobora kuzokorana na Ele canke n'uyundi murimbyi kuko ntarabyemeze yuko agiye kuba gira collabo na Element ariko icyo ko biri kose amakuru
aza ayizewe navuga yuko azakora iyi ndirimbo yiwe na Element ariko kandi twitege yuko byose bizoza ari ibikorwa bimeze neza cyane ku mpande zo mu kwari zibiri maze tuzorabe uko bizoba bimeze. Umuriro ugiye kwaka ntibyoroshe ariko urumva yuko biba bikomeye. Tuva kwa Sadbi ndetse na Fernando aye tubandanya n'amakuru yacu ariko kandi akubutse yuko turi kumwe